Muri ya minsi Petero yaritoye abarira Yesu ati tweho n'ivyo ubona twarahevye vyose turagukurikira. Yesu nawe amwishura ati ndakubwiye ivy'ukuri, ntawe uzoheba inzu, bene wabo, bashikiwe canke se canke nyina, abana, imirima, kubwanje no kubw'injiri, ngo asibe ataronse ijana ubu muri iki kivi, amazu, bene wabo, bashikiwe, abavyeyi, abana, imirima, naho uruhamo rwobagwako n'ubuzima budahera mu myaka yose. Abambere rero benshi bazoba abanyuma n'ababanyuma baja imbere. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri misi turiko turazikana mu isomwa vya mbere ijambo ry'Imana rizananye mw'ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Petero, nkuko twabizirikanye ejo tugitangura kuri soma, tukabona yuko ari baruwa yandikira abakristo, si ryandikirwa abapagani n'abakristo. Ni ukuvuga yuko ivyo yandika biraturaba nk'abakristo. N'amajambo y'Imana bavuga yuko yoba yarandikiye na cane cane nako yandikwa afatiye ku nyigisho yaha abakristo, cane cane hajya muri rya joro rya Pasika abagiheza kubatirizwa. Araheza akababwiza ukuri, akababwira yuko nk'ubu muri iri jambo ry'Imana twumvise uyu munsi, akabereka yuko ivyagiye biraba vyose, ivyashikiye Yesu Kristo, agaca ahantu hagoye ariko bigasozera mu buninahazwa, ko nabo bazobicamwo, ariko ko ikibarindiriye arakanyamuneza ku buninahazwa. Kubibabwira hakiri kare ni ibintu vyiza cane, si ukubatera ubwoba mugabo n'ukubashira imbere y'ukuri. Hari igihe benshi bibaza yuko umenga kuba umukristo n'ukutagira ikintu na kimwe co dukomakoma kitugerageza nk'abandi bose, ariko ku mukristo abazi yuko ivyo mu kubisangira na Yesu ntibikiri inzira gusa imuvunagura imuruhisha, ahubwo bigacika n'inzira yindi shasha umukama ahemuhezagiriramwo, akamukomeza, akamucyorora, akamutegurira kugira igihagararo koko c'ubuninahazwa. Mwumvise ingene agira ati ubukirira abahanuzi bamye babubona bashimitse, baraheza baratuburira ingabirano muzoshikirizwa. Bahora babitohoza ngo bamenye igihe n'ibimenyetso babwiwe na mutima wa Kristo yari muri bo, aho yababurira amagorwa Kristo azobona n'ubuninahazwa buzoyakurikira. Nabo barahishuriwe yuko ivyo bitazoshika bakiriho, ariko vyagenewe mwebwe. None ubutigu bwageze, kandi mubimenyeshejwe n'ababashikirije inkuru nziza bohejwe na mutima mweranda. Agaca agira ati rero kubw'ivyo rero muhorana umutima ugavye nk'abasuku bakenyeye. Guhorana umutima ugavye nk'abasuku bakenyeye, iri jambo rirakomeye, kubera yuko mu bukristo bwacu dutegerezwa kwama tugavye, kuko arazi neza, tuzovyumva ejo, ingene hari ibintu bimwe bimwe kubera amageragezwa y'isi bishobora kugaruka bikabasubirako, bagashobora gutakaza urukiza. Birashobora gushika ugasanga turasamaye, tutagavye ngo tugume turi nk'abasuku. Dushobora gusanga ibintu vyo ngaho mw'isi, umwijima, ingeso mbi bidusubiyeko. Nakaryo keza kugira ngo twumve yuko mwibatisimu yacu twaronse hagumamwo uwo mutima wo ukugaba kugira ngo nitindi twinjira mu bwa mbere n'umwijima wo mw'isi ugaruka ukagomba kudusubirako.
kandi muze murabe ivyo bintu shetani irabikoresha rwose kugira ngo iyo dusubiye ko ishobore gupfisha ubusa inkuru nziza ya Yesu Kristo, kuko ikituma n'abashaka kuyakira bagira bati n'abariya badutanzeyo naco baturushije. Naco baturushije. Nk'ubu twese tukaba turiko turumviriza inkuru nziza ngaha, ariko dusohotse ugasanga ufise umunwa mubi nk'uw'abapagana aho hanze, gati mbe bajya abantu bamwe bo kuri Radio Maria bamwe basenga saa sita na nusu, bamwe twama twumva. Ni ikintu gikomeye, atari ukumenga abantu bo twemera kuko turi beranda 100%, ariko kuko batwumvamwo ako kigoro k'umutima, cet effort. Nico bivuga kugaba, gukenyera. Umuntu akenyeye ni ukuvuga hari ikintu agira kore bahanganye kwama tugavye mu mutima wacu, kuko umuntu bene uyo iyo agumye agavye n'igihe bishika ugashobora gusanga kubera amagara make y'umuntu aratemvye aca vyumva n'ingoga. Ugiye atari umuntu agavye aja kuvyisiguramo, agaca abona umenga ntaco, mbere n'abandi babitumye. Niko ibintu bimeze, agaca asanga umwijima waramusubiyeko. Ahandi naho nukugaba ku ntuzenya ya kabiri, nukugaba kugira ngo ntidutsindwe nuko amageragezwa atubanye menshi, agateba umenga arakwemeje yuko ivy'Imana bidashoboka. Nk'uyu munsi hari amageragezwa nk'akarorero y'igiturire, ku buryo uko umuntu yibaza ati ubwo hari ahantu noshika ku kintu gikomeye, nk'ubu nokora urudandazwa rukomeye nkazana nk'iki investissement natanze igiturire, batambwiye ngo uraca hano ngo tuvugane, ngo mbe ndimwo. Ugasanga nakibaza ati nk'ubu umuntu arashobora gukora nk'ibyashara byiwe neza atabiturira atanze, adatsitaye aho hantu kugaba. Aho arabaza bakambwira ati mwega pati bijya bintu mwigisha ntibishoboka. None rero umukristo nivyo biragoye mugabo, kandi burya ahantu hagoye niho tubonera Imana, niho tubona ko Imana iri kumwe natwe. Mugabo bigora kenshi kandi kubera yuko wamusanga hari inyungu tugabirije, iyo rero tutayibonye ukamenga ibintu biratuyangaranye, tukicwa n'ubwoba, tukagira tuti ntaco, nta kundi, reka ndabe, nta kundi nzokwirega. Suko biza nibuke ca gisuma c'ivyo umufuko w'ibiharage mu babikira bacirukako kugira ngo bagitere ubwoba bakigarure. Ewewe wa muntu we urivye, kirahindukira kibara bati kwibivyo bose bariba. Abikira baca bashiramwo irindi jambo rikaze, ewe wagisuma uracumuye, kica kirahindukira kirabaraba, nzokwirega muganda gusimbana. Tugere Kristo, mbe mwari muzi yuko igihe twireze ko twivye ibintu, igihe tukibifise tutarabisubiza, ikigongwe nticuzura. Mubimenye, abantu bose bagiye barasahura inyungu rusange, kandi bakaza gusenga bagira ngo turi mu masengesho. Mujyamanye ibintu binize igihugu uyu munsi, subiza. Utabisubije hari ahantu ugumana ingwara mu mutima, kandi ukibifise birukigamba ku bantu, kazura basororera n'ubwishime bwinshi n'amanyama menshi. Genda ubisubize igihe ukibifise, gera kumbure naho uzo gusaba ngo uce utegerezwa kuza WhatsApp ize, Facebook ize, babone yuko wasubije. Nta nunga Imana ishaka kumara amazi, mugabo muri uko gusubiza niyo mpongano nziza yo kugira ngo umuntu akire, areke Imana imutambutse ku yindi ntambuko nshasha. Ahandi wocu umenga ibintu vyo kwirega ni nk'ibintu vyo guhamura. Umunyeshuri wivye mu ishuri, abantu mufise amadiplome mugenderako
hari ibintu Imana itwinjiranye hamwe yo kwinjira neza yo dusubira ko neza gose. Vyoba vyiza basugafa umusaba kuri diswara uti ngo mumfashe ibi bintu nemeje ko nzi ntazi subira mu vyige. Iyo mpangano nda y'abanyeshuri benshi baca bareka kuza kwirega iwanje. Subira mu vyige kugira ngo ntugumugendera ku kinyoma. Kubwiye urubetsa nabagira bati ibi ntarabizi mugabo ntibiri muri wewe. Mugabo narireze ubunda narireze. Mugabo ikintu nicyabaye rétabli mukuri. Ibyo bintu ntivyoroshe. Abasore narasambanye. Nta mwana yavuyemo. Genda kumurera. Bica birura. Genda kumurera ntibikwiye gusa kuza kwirega umuntu waramutanye ingorane hariya ngo ubonye ndi umukristo. Kristo usize umwana w'Imana ariko arapfa nabi hariya. Mpongano nziza nukuja kumurera ukashima ikintu wabayemo imbere y'Imana ukakibamwo gushasha. Si ibintu byo guhamura kwikura ikintu kamenga biraheze. No guhubura no kuvura ubuzima. Ugukira neza no kuvura ubuzima. Ariko ijambo ry'Imana rikatwereka riti nubundi kugira ngo umuntu nashikaho biruhisha gose nga arategerezwa kwa magavye akamasaba ingogo mukama. Usaba izo nguvu Imana kuko abantu turabantu. Kandi kubera ivyo bintu byo kwama duhamira inyungu biratugora kwihangana. Murumvise n'ingene nabigishwa ba mbere, murumvise ingene Petero abaza Yezu. Bumvise ejo twari ko turumva ingene Yezu abatangaza akababwira ati biragora umuntu w'umutunzi kwinjira mu bwami bw'Imana. Ingamiya yoca mu izuru ry'urushinge umutunzi atarinjira mu bwami bw'Imana. Twarabonye yuko umutunzi zo kuvuga abantu bafise ibikwegana no kuvuga umuntu izirikira ku bintu vyitunga. Ashobora no kuba ari n'umworo mugabo azirikiye. Mugabo kenshi usanga kenshi abantu baboro yatari umuntu yazigiye n'umutima w'ishari n'inzigo yo gushaka nawe gutunga byanse bikunza akaguma agirira ishara abandi. Abantu baboro bujya barasangira. Barasangira. Abatunzi kubera ibiharuro byinshi birabagora gusangira. Baca bugara gose bagashira kuri concertina shemesha nta nimbwiriye mugabo akavyandikako kugira ntwigere winjirayo. Sasa nuje gusaba yagasahani kinjya wazibutse. Mugabo n'umworo urashobora gusanga yuzuye. Ugusanga umenga umutima wiwe muzirikanye we wose uzirikiye ku biharuro gusa vy'inda. Inyungu niki? Abatumwa bumvise bati none kuko bafise ico cyumbiro cyo kumenga umuntu ari kumwe n'Imana yahezagiwe n'umuntu afise ibintu kandi akora amabwirizwa y'Imana. Kuko uyo musore yarakora amabwirizwa y'Imana n'ibintu yarabifise. Yesu akababwira ati bizobagora. Bakumva umenga baracitse intege. None twebwe natwe. Petero akamwihereranya ati urabona twarahevye abana bacu bagore bacu imiryango yacu turagukurikira. Tuzohakura iki? Ejo tuzokumva ingene baca bumva ngo araduzi Yerusalemu akabona ko agiye kugifata. Bagaca batangura kumusaba ibibanza. Harageza amatora. Ibibanza bigere bishuhe mu mitwe yacu no mu mitima. Abantu batangwa no kutubesha baturyosha gushikana batubwiriye ko Tanganyika n'amafi bazobiduga ntari ya ruguru. Dukiko tuzeze n'ibijuju. Tujemo tumarane. Kubera iki kintu cyuko umuntu ashaka inyungu. Ko dushaka inyungu sivyo bibi. Nta numwe adashaka inyungu. Ntihagira umuntu azoguhenda. Naje mu kuba patiri hari inyungu ndondera. N'imiburiburi nze shobore kubona Yesu shikira ubwami bw'Imana. Nta numwe atarondera inyungu. Ariko icara neza ndababwira. Igihambaye n'inzira ujanamwo kugira ngo ushikire iyo nyungu. Icyo kintu kirahambaye. Ivyifuzo biri mu muntu ni vyiza. Kumererwa neza nta kibi kirimo. Ko tungane gukagira ivyo abandi n'ivyo usigarana ni vyiza cyane. Ariko uzobishikira gute? Uzoca mu nzira yihe? Nice mwibuka ryajambo Yezu agira ati jewe ndizira ukuri n'ubuzima.
ubwo icyo ushikiriye ni uko wafashe inzira yo kugishikira irimwo Yesu Kristo, ugumana na Yesu Kristo. Yesu agaca abahumuriza akababwira ati nta wankurikiye azotaha yikoreye amaboko nk'uvuye kuragirira inarume. Oye, ati mbere bazoronka vyinshi. Mbwara kandi kanu yaciye anyuzamo ngo n'uruhamo. Abantu bashaka gukorera umukama badafise umutima urinda biragoye. Abantu bashaka gukurikira Yesu Kristo badashaka kugira umutima urinda muri ino si biragoye. Ni wumva ufise ubwoba, musabe gukira ubwoba, musabe ubutwari, musabe kuko inzira Yesu atwereka yuko uyu munsi isi uyu munsi uko imeze, inzira Yesu atwereka tujanamwo muri iyo si kugira ngo tugumane nawe, idusaba kugwana, idusaba kwihangana, idusaba kwitsinda, idusaba kutagenza itima tukagenzwa na mutima. Ntivyoroshe, ariko kuwama agaruka akabimusaba burya Yesu arumva ikitugenza mu mutima wacu. Nitube hafi yiwe nk'abamusaba gusa ibi binyaruka, kandi tutumva nawe ahashaka kubihera mu mutima wacu. Mu mutima wacu arashaka rwose guhamvya uriya muntu w'imbere, kumuha igihagararo cyo kugira ngo niyaguha n'ivyo bintu ntibize bigusaze, ntibize bigupayure ngo ugendere hasi kubura hejuru. Sigara ubona yuko abantu bose umenga bari munsi y'ibirenge vyawe, kugira ngo no munsi yabiguhaye wame bumva ko ari ubuntu bw'Imana yaguciye ko kugira ngo ahezagira abandi, agwiza akanyamuneza, agwiza umuzirikanye mwiza, agwiza ubuntu mu bantu, yubake koko ubwami bwiwe mu bandi. Natwe turafite icyo kibazo. Mukama, jewe ko naje gusenga nzohakura iki? Urumviriza neza inyishu aguha. Ushobora kwimatura ku bintu bimwe bimwe, mugabo kubera ngo Yesu ni inkuru nziza, Yesu ni inkuru nziza. Hariho ibintu bimwe bimwe iyo tugombye gukurikira Yesu dushobora kwimatura ko atari uko byari bibi muri byo. None mwibaza yuko nk'ubu kugira ngo mbe patiri, suko patiri gusa canke abiyema, ni twese hariho ibintu ubona ko ari byiza mugabo ukumva Yesu akubwira ati bireke kubera jewe. Kugira ngo mbe patiri, mwibaza ko ntabona ko kubaka umuryango biryoshe. Hari inkumi nyinshi kandi nziza z'icyubwenge zari hafi yanje kandi bankunda, mugabo haragira igihe ndumva nti ijwi ry'Imana iransabye yuko ibintu ndabireka kubwa Yesu n'inkuru nziza. Udushobora no gushika imbere y'ibintu imitima ikuniganiremo, kumva neza Yesu akubwira ati rengana ibisigwawe. Umuhamagaro wacu wa mbere yuko Yesu ategerezwa guca imbere ya vyose. Tugire Kristo. Aha ngomba mpereze ngaho kuko harakomeye cyane. Haje tuvuga ngo Yesu kumushira imbere, atari bimwe mbona umenga biriko birahuma amaso bamwe bamwe twishizemo ngo twashize Imana imbere mwibwizwa igishingiro. Baga kamera nk'abagize ati Mukama jari imbere, ugume hari imbere, ntuze mu vy'indani, guma hari imbere, tuzoguma tuguha amahonero y'ukuri imbere, tuzotangura tugusenge mu bisabisho, ariko hageze ko duharira ibibazo vyacu ntuzemwo, guma hi imbere. Kuyishira imbere nibwirizwa shingiro, ubwo no kuyishira imbere mu malouage n'amaprocedure mu mitima idukoresha, aho mbere niho hakomeye gusumvya. Ariko kandi gushira Imana imbere si no kuyiheza hagati, ni ukwigendera imbere ikajya hagati ikongera ikajya inyuma, kugira ngo n'igihe turiko turagenda
ishobora kubona iti uri kurahoba ikaguhubura ikagira iti hindukiza canga. Kumwe koko tubivuga Yesu abe alfa akongera akaba omega, itanguriro n'iherezo, kuko vyose twabigize biri mu minwe yiwe. Kubera Yesu ni inkuru nziza yiwe, kakajambo kagaruka mu nkuka y'imisa, kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene. Amen.